byose birashoboka kuko nta kuntu na kumwe twokwigabura kubiri kandi dukora ikintu kimwe n'ivyo nyene umvuza Michael de musique hari ababishigikira ukumva babandi nyene twari twizeye ko ari bo bobishigikiye ukumva nibo bari ko baraponda ukumva ko babwira bari yango ntimugende ukumva runaka ntiyaje urumva ivyo byose biratugabura ukacu usanga umujama w'abajene nawe biri ariko araba confused ukuntu twe tutumvikana kwanza kwego kwabo urabibona so nibaza yuko ico ari kibazo ca mbere kutumvikana entre abartiste kwabo birahari kandi bihari kwisi yose gusa sinibaza yuko twebwe nkatwe twe turi bake bro turi bake cyane turabaririmbyi bake cyane kuko nko muri Nigeria ntiwobabara ngo ntibagushize muri playlist runaka kuko hari abaririmbyi benshi cyane gose badaharurika kandi bose bararenze benshi cyane mugabo twe turi bake bro turi bake cyane urumva bose kubapanga ijya competition bopanga abaririmbyi bose baririmba hage bose bagahakwira eske ni kibanza cyabuze abantu bakitorera top 3 no iguha mugabo ni benshi cyane je ni benshi kuko nkanje ndumuririmbyi yifuza gusorana n'abaririmbyi bose gusa abaririmbyi top 3 abaririmbyi jewe abanyene umva aba legends tugenda kunda aba legend cyane kuko nibo nakuze numva cyane kurusha abano twe turi kumwe uravyumva situ nko mu ba legend hariyo Sadbi hariyo Big Fizzo hariyo Visual Love Sadbi ni mjuaji sana kama mimi ibintu byose twokora byo babisara you get nanje sinasikuri yari umuyuwayi mugabo nka Sadbi je hariyo kuno no banda mushaka is today our day oh baby let me hold you and sing for you my baby Nikisali number my shy full of joy baby I know somebody gonna be missing you baby I'm and I'm missing you well but I know not choose about Maria be your Django call me my baby you need to know go to Zava Makara Panumuriro we gonna fly America to London full of joy the ready girl to marry it's our time they need to know girl kwari wenumva jengatekana Singubesha urigitangaza menya ni wankunda sinzogutererana iwizire wizire sheri wanje wizire hafi yanje Hey friends, fans and family, nikaze cyane cyo tumukunzi bigana bica kuri The Real TV show. Nkunda no mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho hereye muri kano kanya uriko kurikirana sana mu ryacu aho usanzwe uri mu mihingo y'isi yose. Rero nk'uko bizi The Real TV show yarakwemereka kuzana bigiye bitandukanye abatandukanye ahatandukanye. Ni the one and only akuzana ibyo byose and The Real aho ubona yuko kuri screen zanje ndi kumwe na Floks aho ubona yuko ari umwe mu baririmbyi badasanzwe bafise signature yabo bafise ukuntu bakora umuziki wa none mugabo ufise ibintu mengo harimo ibintu by'akaranga no muhinyanyuzi ni n'umuririmbyi Floks nikaze cyane kuri The Real TV show. Yukuri uri cyo nashaka kubura mu buzima muvyeyi mwiza utanga ubuzima acurira nukume wito nukume wicuza kukigiye kitaraza kuve mu bazima naho utambuka ugenda bya kumusenga rurema umutima wawihangana cyane by'ukuri kuko hari abatazi cyari cy'umuvyeyi we komeza ubagaragariza urukundo hari igihe umuco uzoza ukabakira mama more urihangana bisi baragoye mama more
wagenze iminsi myinshi wiga iconge ugana uciye kuruhiga amazi utayabona yewe ananana ubabazwa umutima ngo wanje uronka amahoro tegwa iteka mama ku mezi 9 wanwaye mu ndugendo wigwa na sekibo linda sekibo mama more niyo mburi mani zoba yisubijeyo more niyo warira banje bazokumorezeyo mama more urihangani iby'isi biragoye more ivyo buzima biza bikagenda yo Mama more urihangani iby'isi biragoye. What's up umeze neza ndashima muto turarukana kuri mu kiganiro Saturday morning hariya kuri Radio Indundi Culture aho twari tuje kulansa indirimbo canke EP live aho yari mu indirimbo zidasanzwe aho ubona yuko ibice 90% indirimbo zahinyanyuwe nawe ni ugerageje kuraba uyu munsi ugerageje kuraba aho ibikorwa bigeze EP ya ukurikiragenda ameza naraheze abantu bayakiriye gute bayakiriye neza cyane ndibaza nawe ugerageje kuraba kuri dashboard je ngerageje kuraba kuri dashboard zanje ndabona yuko abantu bayakiriye neza naho itarashika mu bantu nkuko tuvyifuza neza cyane mugabo irikiragenda neza kabisa uvuze ngo naho itarashika mu bantu neza nkuko tuvyifuza aho wari wifuza hari hameze gute je nayo nifuza yuko yoshika mu bantu bose igashika mu ntara zindi nkuko dusanzwe twumva imiziki iri hit yego ukuntu bimeze mugabo ngira ni time canke ni twebwe cyako turagira promotion no gusa biriko biragenda neza ntuka turi ku ntambwe ishimishije yego yes ni urumuririmbyi ariko kandi ugiye kurondera ku mbuga zigiye zitandukanye bakubwira ko ari umuririmbyi ari unique waza kari gike gituma media canke platform z'u Burundi zivuga yuko uri unique Chene nibaza yuko ari kubera nkikangira Afrobeat abaririmbyi Afrobeat barashyiramwe akantu k'akaranga kacu ku Burundi abibutsa ka kera muri uwo mudiho nyene ugezweho yego ni umuririmbyi umucuraranzi akongera akaba n'umuhinyanyotsi ubifatanya gute byose birajana muto birajana kuko byose biri muri ensemble ya music urumva biratesa cyane iyo uri kurikorera umuziki uko ubukora ivyo buri kuratahura en plus n'umuziki ntuteba usohorera igihe cyose ushaka ni ugerageje kuraba ntibimenyerewe cyane ko muri Afrika usanga baririmbye arabahinyanyotse sinzi nka Niger kubera ko usanga bose bagiye bariga hanze uza gusanga ngo ba Chris Brown ngo ni co-producer songwriter ngo niwe yavugije iki ntibimenyerewe hani wacu nibiki vyagupushinze kumva yuko mengo urashaka kuba uwo muntu ari mwe bintu bitatu je hanini icapushinze cyane kubikora icambere nayo sanzwe ndabikunda ica kabiri narize urumva biga bintu bisaba ubushakashatsi en plus niko mjuaje niko no kuyita urumva bisanzwe ufite ivyo bintu byose ntaco kunanira en plus cangira n'amahigo yo kugira ivyo bikoresho urumva ntegerezwa kujayo deep kugira getting ikintu ushaka kandi ndi na wa muntu abakeneye cha kintu nyene abakeneye urumva hari gihe sometime udahuza no mu producer ugasanga muriko hari ibintu bimwe mutariko murahuriza ko urumva ni bien yuko utwara ide hama umu producer ko jewe sindagira kugira mastering na mix kuko hari urugezo nanje ngeza ko urumva ca mpabandi bakamfasha hama bagaca babandaniriza ko biba byoroshe ko nta n'umwanya munini tugira ko no kuvuga ngo wewe nti wa mwanya wo kuza gucwa na producer ngo ikintu wakivugije ko ntashaka wabanje kuba umuntu akunda kugomwa
n'abahinyanyuzi b'abarundi gutyo ukaza kuvuza nka gitari mu ndirimbo z'abandi bantu navyo byaragusugumye kumva mengo kuki ntobihinyanyura cane hama biza biraba mu ndirimbo zawe nivyo byaramfashije kumenya uko bikorwa kuko hajya iyo utari kumwe n'umuntu ariko arakora ibikugira umurabireko kurya kuntu nyene naja ngenda mvuza canke ngenda kwa producer runaka nkabona ukuntu abikora naje nkavuga uti ibintu no bishobora kandi ndanabifise no mu maraso no mu mutwe ndatahura music ndafise oreille musicale tikubera iki nanje ntokora music changirirwa n'amahigwe rero candonka ibikoresho ni uvuze ngo cangira amahigwe ndonka ibikoresho abahinyanyuzi benshi baba bafise ahantu uvuga ati uyu muntu speciality yiwe ni iki ukavuga ati uyu kweri ujanye mu byo kurikodinga atakuya sauti indirimbo bivugwa yuko canke biboneka yuko wakoze ipi yawe ibice 90% niwe wirikodinze kuvuza byo bisuyo recording yawe imeze gute ugerageje kuraba aho wagiye urakorera indirimbo ukacuraba urugezo rwawe recording yanje simbi kuko nk'aba producer nkanje barabitahura ukuntu bikorwa ni icambere ifo kuba ufise kwanze ibikoresho bimeze neza ikindi ifo kuba ufise ibintu ukoresha bimeze neza bigezweho so ivyo bifise uragetinga quality nziza ni nkuko dufise kamera ngaho irikira dukamera hari indi iri munsi yayo kandi hariho n'abayikoresha mugabo urumva quality za image sizim so ico kirakonta cyane kuba ufise ibintu bifise quality uragetinga ikintu ciza ni Floks ni umuririmbyi umuhinyanyuzi umucuraranzi n'umwanditsi ayo mavuta ndiko ndagukurako n'ibintu bine twe twavuze bitatu uri umuririmbyi ubona yuko afocusinga cyane kuri afrobeat naho ku mbuga bavuga afropop n'ibindi bigiye bitandukanye ariko kandi umuririmbyi ari unique wavuze yuko nibaza karuko kuntu ushaka gushiramwo akaranga warakoresha guitar acoustic canke solo n'ibindi mugabo ubu twarumvise harimo ibintu mengo harimo akantu kinanga kwa kure harimo akantu kindonongo no kuvuga ngo ka kantu ka culture mugabo kari mu mudiho wa none ni giki cyatumye wumva wohindura ukaza kumvisha karanga mu mudiho wa none uno munsi uri kurakora wari ufise target yawe je target yanje kuva ntangura umuziki kuva ku ndirimbo yanje ya mbere namye numvisha abantu yuko hari akanovera ka kera hari akanovera ka kera bategerezwa kugumana ko umuziki ntumpfa umuziki ntumpfa kandi umuziki ntuhera nico gituma kuba creative ukazana akantu kakera ku buryo n'urya muntu akuze abona yuko abajene turirimba imiziki igezweho kuko imiziki ifa umuziki utaramba urumva kuba creative birakenewe sometime ugakrea akantu kazoryohera abajene kakagera n'abantu bakuze hanini je niko music yanje ndayikora ntibisigura yuko ntakore indi miziki igezweho irahari myinshi mugabo nka Floks ndiko nza muri iyo nzira yuko imenyekanisha gutyo abantu bamenye gutyo plan nyinshi cyane imiziki ni myinshi cyane gusa si turashaka yuko n'u Burundi buja kuri map urabona abantu bose bumve afrobeat amabumve mikirundi bumve mwakantu kakaranga utwo nyene twidonongo ikirumva ni kuba creative sana hari no hagize ngo Floks yamenyekanye cyane mu muziki w'u Burundi kubera indirimbo Come Closer yagiye hanze muri 2022 ari nayo yamujyanisha ku ruhande rw'abaririmbyi bazwi mu gihugu Come Closer nimwe mu ndirimbo nutakuzi izina umubwiye Floks akabura amukaririmba ati ya ndirimbo ivuga uko yaca gutora ni giki kintu cari cinyigeje inyuma y'indirimbo Come Closer nimwe mu ndirimbo yagize ibibazo kuko umaze kulansa itari kwisohorera mu minsi mike wacibura umuvyeyi hama indirimbo iza gusohoka atanga uvu nyinshi za Floks turiko turabona kuri social media turiko turabona aherekeza indirimbo byaje kuba mu nyuma mugabo nimwe mu ndirimbo ubona yuko yakunzwe n'abagiye batandukanye babaririmbyi uno munsi ubona yuko bagezweho nk'aba Dramati Bface and the Flow numwe mu baririmbyi bagumye bapushinga mu gihe utari kura na post indirimbo yawe twarabonye sad ba posting ibyo nibaza ko twabiganiriyeko ni giki kintu cari muri Come Closer uvuga uti iki kintu vy'ukuri yaba vyokunda hama ndagifise mu ndirimbo zose zoshika kure uwaza karirihe banga ryari muri Come Closer koko gushika uno munsi nk'abantu basohoka barabizi mu ma night club afisa ama screen usanga bari kwavuza izi channel zo hanze usanga ijya ndirimbo iriko niyo ndirimbo yawe ivuga cyane kuri za Trace nirihe banga ryari muri Come Closer
nta banga na rimwe ririmo uko twakora umuziki kiyagiye niko tuwukora n'ubu ahubwo wararushirije ubwo ubu novuga ko narushirije kuko ndabiravye no kuri dashboard ndabona ko ubu narushirije gusa indirimbo zose ntizakigwa nka kurya yakiriwe sinzi ngirani kubera abantu nyene bari bakeneye kunyumva nkeka barumse ko ndabishoboye okay ngicamara renze kuva ku covers kuva muri dance hamukacu ujya kuririmba I think abantu bari banyotewe kumva hanini n'amahigwe kuko umuziki nta buhinga ntaki umuziki wonyene uragenda utanavyiteza kuko ijya ndirimbo nkuko nyene uvuze ko atanga uvu nyinshi zarimwo nashizemwo gusa byarantangaje kuru nayo ya Jeffs nguvu nyinshi kuko Jess nari kugira promotion kandi ndi mukiriyo sinzi ko abantu babikoreye ico sinzi ko abantu gusa kuba yarabaryoheshe yarabaryoheye mugabo ntibisikura ko ari ifisi biharuro byinshi koroshitse izindi naho nyene rero bisigiye ubwenge nanje ubwanje biransiga ubwenge iyo uravye mu bantu urumva yuko atari yo ndirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi turetse bya dashboard bon Come Closer niyo ndirimbo yakunzwe n'abantu benshi niyo yakunzwe n'abantu benshi niyo bazi nkuko nyine babivuze mugabo urumva niyo ndirimbo yanje ya mbere en plus n'ibintu nakoze antukangira ntivyari bimenyerewe kuko nararonse ama feedback menshi ambwira uti bro iyo ndirimbo yawe ako kantu wagize ako kantu urumva ako kantu karakaye ku batayumvise ako kantu rero je sinzi rero yuko abandi bantu batagakora canke nikajya kantu wagize muri wizi nashizemo nabibutse nabibukije kakera nje gituma ni time ngerageje kugira nkuko kugira ndabe yuko byogira kanovera nka kujya nyene kandi biriko birapasa kuko urana yuko abantu bariko barayumviriza bace bavuga uti the guy arasubire kandi kudukoba kaka urumva mugabo ntitwoguma tubwira muri ako kantu why not why not irashobora kuba ari identite yawe kuko nk'ubugerageje kuraba Chris Martin yaramenyekanye ku ndirimbo mugugiye kuraba source y'indirimbo ntabwo zari indirimbo ziwe ndavyumva na FIZZO kandi Chris Martin ubushika uyu munsi ntiturasubira kumubona ama hit song ya kera ya Big FIZZO ntabwo wasanga ari nani yiwe gusa ama critique ntabura ariko we si gukora indirimbo nshasha aruka gusohora wowe urandika indirimbo hama ugashiramwo kakana ntabwo uteruye indirimbo ntabwo nteruye indirimbo kubera gutumye niyo creativity nyene abantu bamenyeye kuko benshi twari tumenyereye bagira cover bana gusa cover ni cover kuko iyo usubiyemwe indirimbo y'umuntu wicoverinze mugabo je nanje nashizemo ibintu by'iwanje hamabaza bumva ndabatayemwe kandi kantu akera ampliska cabira macingana urumva ni creativity muto so abantu bararyohewe n'ivyo bintu nico gituma ubona n'ubu nka Floks sinovyitirira mugabo ni bien byaragize akantu hariyo abandi baririmbyi babigize hari abandi babikoze hariyo ndi muririmbyi yitwa West Design yasohoye indirimbo iryoshye sana kayenga kaya gano kararyoshye yego ni wibaziye cyane kuri African Nova kubera iki hataje uwundi ubugira kari Christophe Matata cyasubira African Nova kandi nizo ndirimbo zibiri mfise zonyene nagize ivyo bintu kandi ndafise n'izindi ndafise za Understand za Surrender Surrender nimwe mu ndirimbo yakunzwe cyane kuko niyo usohotse bakayivuza urumva urabona vibe y'urunganwe gusa sico kimwe nakujya kuntu nabibukije kaka sinzi abo bantu batumye ivyo bintu bihaba mugabo mvuze ko wibaje kuri Nova nuko mu interview wagiye urakora uko wasiguye Nova atari ko wasiguye Christophe Matata ndashaka umbwira itandukaniro ryabo baririmbyi babiri umwe wese itandukaniro ryabo baririmbyi babiri nuko African Nova turi close hari umwanya Agino twaba turi kumwe kimwe nka Christophe Matata ko Christophe Matata naja kumuraba ku mashow ndumufana mu bisanzwe wiwe uri muto cyane nkiri muto cyane nararonse amahigo yo kwicarana na African Nova ko bari bazinanye na papa wanje munsi urumva novuga ko uwe wari mu muryango turi famille naho honyene bitandukanye ko wewe umwe turi deep dufitaniye imigenderanire iri hafi uyundi nawe yuko ari fanatisme namukunda ukuntu aririmba reka ndamwiaspire ko nize ndirimbo za Matata ukunda cyane top 3 yawe kwa Matata yayo ni hit yitegerezwa kuza kubera ko urumva ko urinze ushira mu ndirimbo yawe hari yindi yitwa mukobwa ndagowe hari nindi yitwa Nyaranje ndirimbo iraryoshye hindukira tubyaranje ni music industry ubona yuko
bamwe bavyemeza kiri kiratera imbere hama hakaba Cane, hari bro. n'abandi bavuga yuko somehow yasubiye inyuma bivanye nuko benshi bagenda baravyerekana umwe wese afise critique yiwe bana abansi biterambere bro wovuga ko umuziki ubutateye imbere kweri man for real Jomba Jiji abaririmbyi dushobora kugira ama studio home okay ni no kuvuga ngo bivanye nuko umwe wese asigura iciyumviro ciwe urashobora kumutahura hari bamwe bavuga bati twarateye imbere mu kudigitaliza ibintu ukubona yuko indirimbo nziza zifise akanovera bitandukanye na kera usanga lyrics zimeze neza banacuraranga mugabo sound ugasanga ntabwo ari ikirenga ari naco gituma Fizzo yaje gukora ama remix mu nyuma akaza gusoundinga neza tukaduza kuba turirimbo dukundwa n'abantu kurusha ziriya zabayeho ni abavuga rero yuko vyasubiye inyuma nuko mu myaka ya kera twabona abaririmbyi baje mu ma competition international atari ngaha hafi par exemple kaza kuraba nka Chanjo wa Miss yariye hit ku buryo avuye mu Burundi yaciye asohoka prix découverte mu Bufaransa bagitanga 10 ubu batanga imwe yabaye muri abo baririmbyi 10 batwaye abushimwe bwa mbere hamavuye yazunguruka Afrika naho nyene agenda rakubita twara ubushimwe uno musi ntitukibona abaririmbyi basohoka muri ayo ma competition twagiye turabibona nka barore tetetero binjira muri prix découverte mugabo ata impact nini nyubona canke ata power abarundi n'amamije babiha ni kimwe mu vyemeza bamwe bemeza yuko byasubiye inyuma we nawe ubibona gute nihe hapfuye nihe hateye imbere hari hakwiye gukora iki hakogwa iki kugira ngo bitere imbere do plus bireke kugira uruhande rumwe ruri inyuma urundi ruhande rusa nkaho umengo riko ruratera imbere hanini aho byapfiriye kijya gihe je nkanje nkuko nanje babinyiganiriye abantu bankuriye mu muziki babwiye ko kijya gihe abaririmbyi bari baki kandi byari byo bari baki sico kimwe n'ubu umuntu wese araririmba umuntu wese arashaka kuririmba webona arashaka kugira video kuri phone agasohora ugasanga karabaye viral urumva antuka byarahindutse mugabo kijya gihe abaririmbyi bakijya gihe bari muri gouvernement aho ucu ntahura kandi barabishigikira na gouvernement yarabakunda antuka sico kimwe nk'ubu kuko ubu sinzi nkeka ingeso zacu ngo nizo zituma batadukunda ariko urabona yuko umujama w'abajene mujama w'abajene agerageza kubiyegereza kandi amanama aba menshi mugabo umengo hari nk'abantu mudashikirwa ngo nivyo nyene iki gisata c'umuziki gitegerezwa naco nyene kwitabwaho cyane kuko ugiye kuraba hari ahantu hari ibinogo byinshi cyane mu gisata c'umuziki kandi bitategerezwa kuhaba urabibona kuko n'umuziki urazana ingenzi umuziki ni ikintu gikomeye cyane mu gihugu ni ikintu kizana ingenzi ni ikintu cerekana igihugu neza kuko n'ubundi nta munyamuziki akora amasanamu mabiro n'amasanamu dukora aba ibintu dushiramo turerekana Burundi biki urumva ivyo byose ni ku branding igihugu so leta nayo nitegerezwa gushiramo ingufu nyinshi cyane kujya kuntu nyene iradukusanya tuganira yuko yo zirabigira cyane kugira yumva ibibazo byacu yumva aho bifiriye na president agiye no hanze agenda atwaye n'umuririmbyi n'umwe basi kandi aba kujya nyene aherekezwa n'ingoma twumva uti yajanye na naka na kiriku na boss FIZZO inde urabibona ijambo ibintu nk'ibyo canke sinzi ngiranitswe bw'abaririmbyi natwe twigenza nabi nkuko nyene babivuga ngo abapeti bubu ngo izi generation ngo ni hatari ibintu nk'ibyo nyene Serge Nkurunziza niwe yavuze ngo aho hambere mu gihe cabo sinzi ko umuzi Serge Nkurunziza niwe yavuze ati leta irungitse aba bantu bagenda kwiga business nka kujya twabonye abamutima baja mu Bushinwa hagenda harimo n'umuririmbyi umwe babiri batatu gutyo bagahura na bare bagwiza tunga bakaganira bakeshanja muri make hama hakabaho kugenduragira ivyo umenye bitandukanye gutyo bakanagaruka wasanga abaririmbyi bagwa mu voyage yo kwiga ni kimwe mu bintu nibaze yuko cyo ari gikwiye gukorwa umujama w'abajene aragiye abikora mugabo nibaze ko ministeri ari kwiye gufata iya mbere kuko ni gisata mutwari gwamo ni amikari irahari haraba ibigiye bitandukanye haraba izo nama mugabo ugasanga zirimwe aba baririmbyi aba ntibarimo twumve yuko igisata c'umuziki ubwacu arico kirimwo gukumirana gutyo bigatuma hari bamwe badashikirwa byose birashoboka kuko nta kuntu na kumwe twokwigabura kubiri kandi dukora ikintu kimwe n'ibyo nyene umvuze amikal de musique hari ababishigikira ukumva babandi nyene twari twizeye ko ari bo bobishigikiye ukumva nibo bari ko baraponda ukumva ko babwira bari yango ntimugende ukumva runaka ntiyaje urumva ivyo byose biratugabura ukacu usanga umujama w'abajene nawe ariko araba confused ukuntu twe
tutumvikana kwanza kwego kwabo urabibona so nibaza yuko ico ari kibazo ca mbere kutumvikana entre abartiste kwabo kuko nico kirakenewe tugiye hamwe hama tukavuga ibibazo vyacu tukabishikiriza cyane tukabiha umuntu umwe akabijana akabishikiriza akaduserukira antuka vyoboneka yuko turi serie kuruta ukumva ngo hagiye aba bari basigaye urabibona ico nico gikuru cyane umwumvikano kwanza entre yacu turayo kwanza dufundika ikintu kimwe kwa Mekade Music uribuka yuko hariyo bamwe bavuga ngo nguyu ukumva hari ya Cedric Bangibi kamengo hari Brado Fer anti urumva nico gituma rero ucu usanga bamwe bariko barabitoba bakavuga uti atari jewe umwe bife urumva ibibazo hanini ifoko tubanza kwanza twe ubwacu twikusanye turabe tukreye ikintu hama umujama w'abavyeyi nawe arabe ahezagire yene twebwe twamaze gupanga byose bikwiye ni utudumbi no kudashira hamwe ukwinubana ni bimwe mu bituma namwe ubwanyu mudashika aho mushaka reka tuje kwa kino kintu Bruce Melody yarumvikanye ariko aravuga ariko arasaba ibijanye na monetization hama hari kimwe mu biganiro twakoze na Simbizi haraciye imyaka 2 yaravuze ikijanye na monetization yuko ministeri yagishize mu ngiro yagifashe mu bintu yavuganye na Google AdSense kugira ngo barabe ukuntu ibintu byofata inzira ugerageje kuraba ni hamwe leta yoza irayegera abajeune uko kuntu ko gusinya ama contrat na platform akomeye kugira ngo turonke access mu gihugu cy'u Burundi bimwe mu byotuma abajeune biteza imbere izimboga mbega zirafise ico zimara atari bya bintu abavyeyi biyumvira ngo zirica ugwaruka nta rwaruka zica ko umuntu aja gupfa iyo nyene afise intumbero yo kuja gupfa ko si bose baja gupfa abartiste twese dufise ingeso zimwe bavuga ngo umunyambwa ngo abumwe ngo agatwisha umuryango sisa mugabo twese ntabwo tumeze gutyo kuko umu artiste wewe uri kuraririmba ntubifate nk'uko uri kurakina kuko nico gituma tugira ama account ukagira account ukaronka abantu hari aba artiste ngaha nyene bafise amahera hari aba artiste ngaha nyene bafise amahera bari monetize barya amahera urabibona gusa ugiye kura monetization zabo sizo ngaha mu Burundi usanga ama region yabo atarayo ngaha ivyo navyo rero na view ngahita kuriha genda kuravye n'ibiste view gusa nta cikwinjiriza oya nta na gito kuko n'umundi ico gihugu ntikizwi muri ivyo bintu muri yo domaine y'umuziki ya monetization nico gituma rero leta itegerezwa nayo nyene kubija imbere cyane ikabishigikira cyane ku buryo umu artist naho yo posting ifoto itegerezwa kumuriha kuko n'ubundi dufatwa nabi kubera nyine ataco tuba dufise ubunuti runaka araririmba umustar mugabo mugani wa wundi nyene ntabishasha nico kirababaza umu artist kirabaza umu artist urumva rero hoba monetization ku buryo na Facebook ishobora kuriha uringa ku buryo n'undi muntu ashobora guposta ikintu aba influencer bagatako ama video yabo byoca biba nakazi wosanga ivyo bintu biriko birakogwa cyane ku buryo ubuvuga uti je ndashobora gukora video irabwe n'abantu benshi kandiha urumva yuko ivyo bintu bro byo babiryoshe cyane aho kukora ikintu atacuri kuragarura ucubireka cuja usanga uriko warabaye muririmbyi afuna ndamu yangene maisha byo ndo bavuga ngo urazi ingene naka yarakaze mugabo sinzi ikintu gituma bataramba turamaze kwibona ku artiste benshi yego ni uvuze ico nyene ngo aba artiste baraza mugabo bakagenda turabona yuko aba artiste b'abasore canke b'abagabo babandanye baba benshi mugabo umukobwa haje umwe babiri baba babihevye kubera ubwo ntimubajya umutima nta mutima n'umwe tubajya kuko ibi bintu biragoye nico gituma ubona abakobwa ari bo bake kurusha abahungu kuko umuhungu n'umuntu yadapta muri situation zose kandi umuhungu umuvyeyi arashobora kumurya umuhari umuvyeyi arashobora kumurya imanga biti ivyo urimo n'ibiki wowe akagumana yantuze kakanone kubuhungu ko kwihagarara kukavuga uti jewe aha nararahiye kandi ntegerezwa ndabibona ko bizocamwe ngabo abakobwa suko bameze umukobwa honyene ahawe impanuro rimwe kabira akavuga uti wewe wazimiye ibintu nk'ivyo kandi nawe akagerageza kwiyumvira akabona kabisa ivyo bintu kweri bana nivyo
nta ntuzeye nta hovni ndonka ikwiye ahubwo ni je investisa cyane urabona hama kacaronka uwundi muntu amwereka uti canke iwabo bakamubwira uti oya jaha uri kare nivyo bro wewe aca bireka akacaja kuhiga iki life kandi si n'abakobwa gusa n'abahungu bariho benshi turabibona aba artist benshi baragenda aba journalist benshi baragenda bakava mu gihugu bagiye kugira iki kurondera ubuzima none eske yaba byapeya ivyo bintu ngaha ubwo buzima yaja kurondera hari aburonkera ngaha urishire ko yari kugenda hanze c'est ça nico kibazo byo turiha nkuko tubishaka wosanga ahubwo turiko turabikora n'umutima mwiza twinvestisa cyane kuruta kuko urubona abandi ukuntu babishiramwe amahera eske ayo mahera aba bariko barayata wibaza no baba bazi yuko azogaruka mbere menshi cyane nikindi nibiteramo ngaha mu Burundi nibike cyane uri kubiteramo urumwe mu artiste bafite performance nziza muga nta giteramo baguha nari kubera twarabibonye muri BMA Buja Music Award wari umwe mu ba performing novuga ngo wakoze performance nziza utayibonye usimbira kuri The TV show akayiraba kandi rero urazi rero nica bajekira nangyohego nuko ari wowe wenyene wabipostinze eske no mu journalist wari uhari hage peut-être ni kubera impano imenya impano merci beaucoup mugabo ngero warayibonye D1 yaraje kuguha amafaranga Sadbi uko nyene yaraje kuri stage gusa benshi ntavyo bazi mu guperforming ubona ko Sadbi we yaduze no kumeza arakoma indura ati this is my boy kubera ki batavyeretse isi dufate yuko bya bindi bavuga ko harimwo ntituvuga amacakubiri y'amazuru bavuga yuko hari amacakubiri y'amarejo mu muziki nord na sud ngo ntaho vyigeze bija ahubwo vyarajyamye babikora mu ibanga uravyemeza nawe jewe ivyo ndashobora kuvyemeza ko ndabivuze ngaho none ko bijya vyabaye nagize performance nziza nkaba nabonye bariya aribo bashize muri ntuzeye berekanye ko ariho bari bahari mugabo je bakanyereka ro batariyo ntarindi umva ko haba hari akantu h'ikibazo ubwo nanje nari nkeneye kumenya nyene eske je nkoro ntibankeneye mu muziki wo ngaha aca ni sinzi ko babitahura iyo uri kuravuga ngo muririmbyi ni mwiza arakeneye ibiteramo arashobora kuba toguha views mu postings mugabo biraza gutuma wa mu sponsor canke wa mu promoter w'ibiteramo abona performance yawe gutyo no bigatuma uronka deals biri mu bintu bituma uno munsi ugwaruka rudebukirwa nko babivuze no ko hariho media zidashigikira nko twayibonye bariko baravuga bati hari abaririmbyi benshi bari muri iyi list ya ISANGANIRO AWARD ariko batarushije Madiba da Classic gukora kuko even though nawe nyene urupfu rwa Pawe rwamukozeko yari yagize comeback nziza ama video adasanzwe indirimbo zifise umuririmbyi mwiza tout simplement yarakoze ibintu vyiza cyane akwije kondisha mugabo kandi au niveau international je akunda gashizeko kuko yo duserukira neza cyane ibikorwa byo ni vyiza cyane aho turi kuri Madiba da Classic mugabo nanje sinigeze ndamubonamo ariko jeho ko nagiyemo kandi nanje nari mfise igikorwa ciza kandi cyo hari n'abaririmbyi novuga ngo uzungura usukumviriza media atandirimbo zabo za kumva canke ukumviriza muri quartier wibaza yuko biri fair kuba Sadbi na Melanin Boy baravuyemo ivyo bavuze yuko harimo kurenganya hama Narnovic akavyemeza yuko ivyo bintu bihari mu Burundi uri ku ruhande ruhe birahari kandi bihari ku isi yose gusa sinibaza yuko twebwe nkatwe turi bake bro turi bake cyane turabaririmbyi bake cyane kuko nko muri Nigeria ntiwobabara ngo ntibagushize muri playlist runaka kuko hari abaririmbyi benshi cyane gose badaharurika kandi bose bararenze benshi cyane mugabo twe turi bake bro turi bake cyane urumva bose kubapanga ijya competition bopanga abaririmbyi bose baririmba hage bose bagahakwira eske ni kibanza cabuze abantu bakitorera aho rero aho ndavyemeje ijana kwijana ariko vyavuzwe yuko indirimbo ziri mwarujya rutonde zitogwa n'abamenyesha makuru aba DJs n'abagiye batandukanye bari mu gisata c'umuziki dufate yuko abantu muri mu ruhande rumwe ari mwe batemera kwa konde twavuga tuti ahara bavuze nk'aba MC Gundos bavuze bati mu Kanyosha ntidushigikirana ariko nanje ndaza kuvyemeza uko harigeze kuba hari abamenyesha makuru badasanzwe kandi bagezweho no ugasanga impano zo mu Kanyosha zagukuzwa n'abandi bantu hama abaririmbyi mu Kanyosha namwe bwanyu ugasanga nta collaboration yagiye arahaba kubona ubumwe kubona nka Emerisa na postinga Floks ugasanga birasanzwe si ibintu rinda gukubitirwa canke Fabilove canke ura postinze Fabilove n'ibindi bigiye bitandukanye ni nta ya collaboration nk'iyo muri Nord tubona ubwo namwe ntimwe muri mu bantu batumye habaho go rukuta
ruzibira ibikorwa byanyu mu iterambere? Byose birakunda muto kuko n'ubundi ico kintu uvuze kabo bose turaganira. Eske bifiriye he none ko tudakora ibikorwa hamwe? Gusa ndashobora kukwishura ko urara nka je ndagusavye featuring ntegerezwa kwiyaranje iyo featuring je nyene ndayimanaging igende neza kandi hari artist aguha ama conscience akakubwira uti je ku izina ryanje tukoze igikorwa bitegerezwa kugenda uko. Ikindi naco nuko iyi new generation ifise ukuntu yoyo iri kiraja mu muziki wayo utandukanye n'izi generation zindi. Gusa ivyo ntaco bitwaye kuko umuririmbyi n'umuririmbyi ariko iyo mwicaye mugashira kuri table biroroha cyane kuko Berry Music yarakoranye na Fizzo hama baza guja muri bya bintu bya Berry Music atari bimwe twari tumaze imisi tubana mwo Fizzo. No kuvuga ngo umwe arumva ko ari satisfied undi arumva ko ari satisfied bagashira hagati gutyo bagakora igikorwa bose kiba. Twese turabaririmbyi ntitwobura ikintu umuririmbyi n'umuririmbyi naje naho nohura na Rick Ross twopfundika ikintu naho nohura n'umuntu abwira karanga gusa twopfundika ikintu. So none habuze iki nyene kugira nyene nk'ukuri kuravuga aba artiste bo mu Kanyosha twumve Fabulous yasohora twumve Emerson yasohoranye na nanje na Runa Berry Music. So je nibaza ko hari kakantu ko kuvuga uti je ndi naka ubundi nanje ndi naka ishoboye ibi ntacu urya ntacu yamfashije nk'uko nyene bro ni bimwe nakubwira uti nawe nta muntu yoza kugufasha kandi nawe nyene abona yuko atacu yagetinze kinini muri uwo muziki haca haba kakantu kagashari akavuga uti jewe nararirimbye ibibe byose hariyo umupetageri imwe urayibona hategezwa kuba kakantu nyene ko mu mutima uvuga uti no ikona pattern ni kubwa ku atakuja kunishinda lakini wabielewe kuko n'ubundi jewe nturi jewe nanje sindi wewe umuntu wese afite chance je ni jewe ya nori umuntu wese afite chance yiwe umuntu wese afite chance yiwe gusa ifoko tuba hamwe tube muri ubwo bumwe turabe dukora umuziki turi hamwe nturabe ngo je ndi naka uwe ni peti atwese tukarimbana Fro dushake tureke mu Kanyosha hari abaririmbyi mu Burundi uvuga ati nkamwe bishitse nkayo umuziki sinipfuza ko novamwe ntakoze collabona naka abaririmbyi muhinga muhira barahari muhira barahari cyane uvuga ati uyu kweri Imana impeza yagiye nkavuga ati ndabivuyemo canke ndafashe indi career mugabo nzobe nanaririmbanye none umuntu barahari cyane mu top 3 barahari cyane kandi ni benshi top 3 no iguha mugabo ni benshi cyane je ni benshi kuko nkanje ndumuririmbyi yifuza gusorana n'abaririmbyi bose gusa abaririmbyi top 3 abaririmbyi jewe no vuga uti sino hariyo nk'uwa mbere yitwa Big Fizzo abanyene umva aba legends tugenda kunda aba legend cyane kuko nibo nakuze numva cyane kurusha abano twe turi kumwe uravyumva situ nk'umu ba legend hariyo Sadbi hariyo Big Fizzo hariyo Vishulove mane ni benshi sana abona nkajewe ndiko mvuga aba bantu turi muri domain imwe kubera baririmba nk'abatahu reka tuje kuri Vishulove Vishulove yarakoze indirimbo na Madiba yari imwe mu ndirimbo iryoshe cyane aho Madiba yaririmbye ibintu umukobwa hakumwita Mona Lisa amogereranya n'ubwiza bwa Kajanine mu nyuma tugenda turabona indirimbo urabona yuko baronse inspiration bivuye ku majambo Kajanine yagera aririmba nka wewe waza yuko koze indirimbo na Vishulove mu guitariste ubatse ko bimeze gute je nk'indirimbo twokora ntitwokora ibintu ngo biri ngo dukore ngo amapiano ngo tujane n'umwanya no Vishulove n'umuririmbyi foko tumenya no gutandukanya abaririmbyi Vishulove na OLG baratandukanye cyane Vishulove na Sabina novuga na Melanin Boy baratandukanye kuko hariyo umwe ari vocalistic hariyo undi nawe ariko ari adapter akoresha nyene like iyi music yukuvuga ati mbasha no bisigura gute uko kuntu umva ba Niger baririmba ijambo rimwe kurindi urumva nta buhinga bunini cyane buriyo ubuhinga burimwo nubwo kuryosha kujana imistari kujana melody gusa Vishulove no vocalistic arashobora no kuririmba acapella ukaryoherwa urabona je turinze dukora ingoma na Vishulove yo bari ingoma y'inkora mutima naho yo bari slow naho yo bari ingoma ya guitar gusa kandi ndazi yoryoha cyane kuko niyo domaine yacu so n'umuririmbyi n'abaririmbyi turagerageza kwiforsa mu bindi bintu gasanga baciye banavuga uti wapi urabona ibintu ugasanga nagiye zina ubaka muri iki ko yagenda kononeka so nka Celine Dion hari ibintu atoririmba
urabibona okay ibyo nari nakubwiye before nuko ntabivuze Bruno Mars yaronse ama critique menshi cyane kuri iyi ndirimbo yiwe nshasha mugani Bruno Mars none aririmbira amapiano kandi igezweho aririmba kwa ko nyine ko ni Bruno Mars niko bamuzi yaramaze imyaka 10 atasohoye aca sohora indirimbo isa niyo yasohoye mu myaka 10 abantu benshi baramukritise mugabo ni Bruno Mars niko aririmba niyo identite yiwe waza yuko ukoranye na Sadbi mwakora ihe style Sadbi ni mjuaji sana kama mimi ibintu byose twokora byo babisara okay you get nanje sinasikuri yari umuyuwayi mugabo nka Sadbi je hari ukuntu no bandamushaka kuko ariko hariho agandi gasinyatire ki uvuga ati umva kujya nyene ndamuzi ari urabibona yoba nkiya Sadbi je ayoncanganya kuko Sadbi ararenze bro ahantu hose ibintu byose ni yari urumva iyi vibe twojana nayo bari vibe gusa tu ni byiza yuko uhuye n'umu artist mwicara mukamana time mukaba nakuvuga ngo style wakunze cyane kuri Sadbi iyo wakunze cyane yayi nduvuga ati jewe na jewe ndiko ndarimba indirimbo ziwe nkunda muri izi iyo naje nari indirimbo cyane nkunda Sadbi yitwa Nyanzobe bro yanditse neza nka Sadbi J ikintu cyambere no banda mukeneye ko ni nyandiko ziwe ko n'umuntu yandika ibintu byiza kandi byumvikana urabona wanashima je Nyanzobe irarenze cyane kurusha na Kirisese n'amapiano ni ngoma ya vibe nanje nivyo ndiko ndakubwira je kuri jewe ibingyohera ko byose none usa nk'ubihejeje Fizzo mwacha mukora icyo musaba kore rap nayo nyene twoyikorera wayine akantu ukunda kuri Big Fizzo uvuga ati je no musaba ko dukora iki kugira ngo dukore ikintu kigenda wewe rero urazi wewe rero Alan kandi ivyo bintu byose cyo cubinsabira kubera je nkanje ivyo byose ndabikeneye biherere ngaho mu kiganiro kandi okay bose ndabakatira ndabereka ivyo like example mugabira hari nka kujya bakoze na Berry Music bawe igendirimbo ni nziza yaririmbye rap yaririmbye R&B kandi yabaye wa wundi hama yandika acarandika arasubira arababaza sesa kandi music ntibura bayiponda ntibura ba critique ariko that song iri amazing cyane iryoshye sana urumwe mu baririmbyi bakundwa n'abaririmbyi na commentaire muri YouTube ubona yuko izambere nka 10 usanga uza gusanga aba artiste ni ba abonyene ba Berry Music abonyene ba Wizzy Design ba Dramati ba B-Face and the Flow n'abandi uramaze kugira amahigwe mwa kino gihe ukoze ino ndirimbo shasha dusa nk'abasozera ukaronka commentaire canke ukaronka appel canke message ya Africa Nova neza cyane Africa Nova nawe nyene kubyo nakubwiye ni artiste wa kera kuko nico kirakonta hajya nico twabwiye uti new generation ibifise uwundi muriro uruta ujya wa kera so yarabaye confused cyane kuri irya ndirimbo kuko kare ntiyarazi ko ndi n'umurundi okay ntiyari yakagetinze mugabaza yumva harimo kantu kiwe shavuga yawo n'umurundi harimo indirimbo yari yayumvise ubwa mbere yari yayumvise kuko naye nayimurongikiye DM hari no mukuzi wanje yitwa Nasha yayimurongikiye mugabo nta impact nini yagize cyane kuko yavuze uti nibabaje ya generation shasha ntabishasha kopfundika ikintu bishasha byagute bishasha biriho nyene kopfundika ikintu mugabo urumva ni new generation hari hana keneye gushika nanje nobanje nk'umuntu nyene umu legend nobanje kuririmba nk'umu legend kuko abantu bakera n'ivyubu nabo nyene baraba confused ntibadutahura barumva ko turabarimbye mugabo babona umengo nkuko wavuze ngo umuziki wubu ngo warasubiye inyuma bo bantu bakira babona ko wasubiye inyuma mugabo twe tubona ko uratera imbere cyane kubera twe turiko turagerageza kubujana handi hantu gusa ico badashikiye bavuze ko mwasubiye inyuma barabaraja ko vya bindi ukuntu usanga umuririmbyi no muririmbye imyaka 10 ntazi no taririmbiramwo ntazi ngo melody donc araririmba tu umubaje indirimbo yawe iri mu manota ayahe ntavyatora nico gituma amugasanga nta gicurangisho na kimwe azi kuvuza nivyo nagenda kubwira ifo yuko nabo nyene batahura abaririmbye si kiriku a trendinze ya trendinze kubera ibintu yakoze urayibona si yakunzwe kubera amajambo yakoresheje strategy yakoresheje arashobora kuba ya trendinze kubera ataririmbye mugabo abartiste baratandukanye hari undi muririmbyi aririmba ukumva ijwi ry'uti kandi sibo bakunzwe ngaha muri Afrika wanashima sesa nico gituma rero ubona uko abaririmbyi benshi bakundwa ngaha si
sinovuga si warabahinga si warabahinga mu byo kuririmba nkuko abo bandi bavuga ivyo babikeneye. Nova kumvise yakubwiye iki Flow? Nova umuziki mwiza nimbwe yambwiye uti n'umuziki mwiza n'umuziki mwiza waririmbye neza c'est tout. Gusa iyo ukomye abantu ukabakoma akaba ico kintu kika derange niho abantu babona umengo wishi ngo waririmbye bro iwacu mugabo. Ni igiki cagutumye kuyikora clip mu ndirimbo zishika? Ni kubera ariyo ndirimbo yaduze cyane. Okay. Kandi ntegezwa gukora amasanamu kugira nanje ngetinga iki revenu donke n'abantu benshi nkore n'amasanamu meza andugiriza indirimbo urabibona. Hari sho usaba abakunzi b'umuziki wawe yaba Abarundi canke Abanyarwanda kuko nabo narababonye kuri YouTube yawe? Yego nabasaba tu kuguma ba supportinga ba followinga bagira share ba umuziki wacu ba partage ugira n'abandi batarahumva bawumve. Ugere kure cyane. Ndagushimire ku mwanya wawe. Nanje ndagushimiye cyane. Je nitwa The One and Only bitandukanye abatandukanye ahatandukanye Alanzere. Umutumire yanje ari Floks. Mubandanye mukora bya bintu nyine tubasaba like share ndetse na comment kugira ngo mutubwire ibyo mwifuza ko duhindura n'ibyo tubazanira. Amasanamu meza mubona yitwa Tirwa Gasore. Nakubwiye ukeneye foto ukeneye video yaba muri mariage dot anniversaire wabatije umwana n'ibindi bigiye bitandukanye n'amaziko arayitaba mupfa kuba mwavuganye. Ja bless. Why go